Shalom shalom bakunzi b'inyigisho Rhapsody de Realite mushikirizwa na Irambonagire. Turi ku munsi wa gatanu itariki 30 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2026. Duhere ku gice ca mbere kijanye n'ijambo ry'umunsi, gusenga mu ndimi zitamenyekana no kurema amayereko. Nk'ijambo ry'urufatiro dusome mu gitabo ca mbere c'Abikorinto igice ca 14 ku murongo wa 2 havuga ngo uvuga ururimi rutamenyekana si abantu abarira, ariko abarira Imana kuko atawuvyumva, ariko mu mpwemu avuga amabanga. Mwari mubizi neza ko mushobora kurema amayerekwa mu gihe muba muriko murasenga mu ndimi zitamenyekana. Iri mu mpamvu zimwe mutegezwa kureka mpwemu yera akarongora impwemu zanyu mu masengesho. Hariho itandukaniro hagati y'iyerekwa ry'impwemu y'Imana iyo ibereka biciye muri mpwemu n'iyerekwa ryo muri mpwemu impwemu zanyu zigira ubushobozi bwo kuyirema. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Nivyo kenshi turumva rimwe na rimwe iyerekwa Imana itanga, ariko ntabwo ariko iraduha iyerekwa rijanye n'iminsi yose, kuko abari ayatumbereye ku kintu kanaka Imana ikirabarongoreramwo. Nuko biciye mu ivuka rishasha Imana yatudugije mu rwego rwayo rwo kubaho. Turi abakorana n'ibijanye n'ubumana, abegukira akaranga k'ubumana, nk'uko tubona mu gitabo ca kabiri ca Petero ca mbere ku murongo wa 4. Kandi nk'uko Imana ari umuremyi niko namwe muri. Ivyo bisobanurwa yuko mushobora gukoresha impwemu yanyu kugira ngo mureme amayerekwa y'ivyo mushaka kubona. Nuko igihe musenga mu ndimi zitamenyekana mutegezwa kwitega ibintu bibiri bikurikira. Mushobora kurema iyerekwa hamwe n'ivyumviro vyanyu, ukwiyumvira kwanyu kurongowe na mpwemu, canke mpwemu yera ubwiwe akabahishurira ikintu kanaka. Nuko igihe muri mu bihe kanaka mushaka kurema canke guhindura, vyoba ari vyo mw'ishengero iwanyu, mu gisagara canyu, canke mu buzima bwanyu, canke mu gihugu iwanyu, senga mu ndimi zitamenyekana kandi biciye muri mpwemu rema iyerekwa. Ikindi, robanura biciye muri mpwemu nimba iryo yerekwa riko riratondekwa hamwe n'ubugombe bw'Imana. Ari uko bimeze, mwinjire mukore nk'aho biriko biraba. Dufate ko muriko murasenga musengera igisagara canyu kuko mushaka kubona impinduka, hakagira igikorwa n'Imana mu gisagara canyu. Mugomba kubona ukwaguka k'ubwami bw'Imana mu gisagara canyu. Mu gihe musenga, tangura kubona canke kurema impinduka mushaka. Koresha ubushobozi bwanyu bwo kwiyumvira kugira ngo mureme amayerekwa nk'uko muvyifuza. Imana yadushizeho nk'abayiserukira kugira ngo mushobore kurema amayerekwa yanyu ahuye n'ubugombe bwiwe bwiza. Niyo mpamvu mutegerezwa kuba kenshi mu masengesho musenga mu ndimi zitamenyekana. Muzobona ibicapo bibazira, ivyumviro vyanyu bizovyuka muri mwebwe. Muce muhitamwo muri ivyo mugomba, muce mubizana imbere y'Imana. Igihe izoba yavyemeje muzoca mubironka. Nuko rero murashobora gutera muja imbere kandi mugakora nk'inkurikizi. Nihabwe icubahiro Imana. Tuje mu gice ca kabiri kijanye n'isengesho ry'uno munsi. Twatura duti mu gusenga mu ndimi zitamenyekana ndarema amayerekwa, ndashiraho ukuri huye n'ubugombe bwiza bw'Imana. Impwemu yanje irafatanye na mpwemu yera, kandi nkorera mu rwego rwo hejuru rwo kurema no guhishurirwa no gukwega ibintu. Ndaca inzira y'ubuzima bwanje, y'igisagara canje, y'akarere, nemeranya n'umugambi w'Imana. Ntambukira mu ntsinzi ihoraho, nkera nje imbere biciye kuri mpwemu. Amen. Twizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho. Turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya: Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo
umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Biciye kuri we no mu izina ry'iwe mfise ubuzima budahera, ndi icaremwe gishasha. Ndagushimiye mwami ko ukijije umushaha wanje, ubu ndi umwana w'Imana. Aleluya! Turagukeje, ubu uri umwana w'Imana. Ukeneye impanuro zo gukura nk'umukristo, twakure kuri 61 40 ubusa 14.